Igerekerezo rya 10 Kigarama amakungu yose arahimbaza umunsi mukuru wahariwe agateka kazina muntu. Iyo ngingo yafashwe n'ishiramwe mpuzamakungu kuva mu mwaka wa 50. Burundi rero kuko buri mu nama mpuzamakungu bwarashigikiye kandi bwarasinye ayo masezerano yo gukingira no gushira imbere agateka kazina muntu. Muri ayo masezerano rero uyu munsi amakungu arikahimbaza imyaka 77 iheze bumvikanye umuntu wese akwiye kwisanzura mu gateka kiwe, akagira agateka ko kuja mu ishure, ko kuronka akazi, ko gukingirwa, ko kwivuza, ko gukingira imiryango n'abana. Ivyo rero bisabwa leta kuko nishinzwe umutekano wose w'abanyagihugu. Ikindi muri aya masezerano kirimwo nivyo bita mu Gifaransa droit collectif, no kuvuga cane cane ibijanye no kuzigama amahoro, iterambere no gufashanya hamwe no gukingira ibidukikije. CNDH rero urugwego rw'igihugu rwigenga rujejwe agateka kazina muntu ruratanguye kubona yuko muri aka karere kacu aya masezerano atubahirijwe uko vyategerezwa kuba. Ico gituma hirya no hino twumva intambara, twumva imigwi irikiragwana, twumva hirya no hino tubona ko intwaro za demokrasi zitari zigenda neza. Nico gituma tubona abantu benshi ubu bariko barahunga bateshwa izabo n'intambara ziriko zira muri aka karere kacu, naho aka karere kazi kwa ayo masezerano yasinywe haheze imyaka 77. Yamara rero tunanezerwa iyo tuyibutse yuko leta y'u Burundi yasinye ayo masezerano kandi yubahiriza aya masezerano mpuzamakungu kuvyerekeye ibyo gukingira agateka kazina muntu nkuko yarishize mu itegeko shingiro la constitution twemeje icese mu mwaka wa 2018 cyane cyane kuri ngingo yayo ya 19. Mu masezerano mpuzamakungu 9 Uburundi buramaze gusinya indwi muri ayo 9, hasigaye abiri gusa. Nayo nyene turiko turagerageza kumvikana na leta kugira ngo turabe yuko mu minsi z'abazoyiga ko hanyuma bakayasinya. Mu vyerekeye rero aya masezerano mpuzamakungu arakingira cyane cyane abantu bantaho nikora, arakingira abantu b'impunzi, arakingira abana, arakingira abakenyezi, arakingira abo bose bagendana ubumuga nabo bose bageze mu zabukuru. Uyu mugwi wacu CNDH rero urabona yuko mu Burundi bamaze kugira intambwe iboneka mu gushira mu ngiro ivyayo masezerano mpuzamakungu mu gukingira no mu gushira imbere agateka kazina muntu. Hariho bitari bikiya bimaze gukorwa na cane cane ufatiye ku biri hafi, nuko ubushikiranganje bw'ubutungane aribwo baraye bahaye uyu mutaka wagateka kazina muntu. CNDH yarashizweho, seni wa mugwi ujejwe amatora washizweho, wa mugwi ujejwe ukuri no kurekuranira warashizweho, severe, urugwego rw'umuhuza ombudsman rwarashizweho, urugwego rwo kubijisho kugira ngo dukingire hakiri kare kandi turandurane n'imizi ivyimviro vy'ihonyabwoko, amabi akorerwa mu ntambara n'ibindi bikorerwa agateka kazina muntu, vyonona agateka kazina muntu. Izo nzego zose leta yarashizeho kandi turayikengurukiye. Uyu munsi rero amakungu ariko arahimbaza imyaka 77, nuko twebwe bihuriranye na ya minsi 16 yahariwe gukingira agateka k'umukenyezi n'umwigeme. Aha rero tuba tugiye mu bijanye na genre, tuba tugiye mu bijanye
n'agateka k'umukenyezi agateka k'umwigeme tubanza gukengurukira leta yuko yashizeho politike y'igihugu ihera mu 2012 kugeza 2025 muri rya tegeko nimero 1 akarongo 13 gitarike 22 z'ukwicenda 2016 gerekeye gukingira gerekeye guteza imbere gukingira abohohoterwa gusubiza inyuma izo violence zifatiye ku gitsina hamwe na rya tegeko nimero 1 agakwego 2008 gitarike 29 gitugutu mwaka wa 2014 naryo rivuga nk'ivyo cyane kuvyerekeye ibi byo kugurisha abantu no gukingira aba bana bato kugira ngo ntibaze baragurishwa nk'ibikoko hanyuma kandi leta ikaba imaze gushiraho ibigo byo gukivyo abantu bo kwitabarizamwo igihe ivyo zo bibashikiye uyu mugwi wacu rero CNDH urakengukira cyane nyene icubahiro umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye yuko ku mpera z'umwaka yamavyura umutima w'ikigongwe n'imbabazi maze akagirira ikigongwe abanyororo bamaze gukwiza ibisabwa bamaze guheza no kuvuga bamaze kwiza ibisabwa n'amategeko haraba bamaze guheza umunyororo wabo abandi haraba bamaze usanga ari utwaha duto ivyo rero turamuteye akamo ngo abibandanye kugira ngo tubone yuko muri aya mazu abantu baboherwamwo abantu bo bandanya gusohoka bakaba bake kuko iyo turavye ubu ibitigiri vy'abariyo birarengeye ubushobozi bw'ayo mazu abakira twebwe rero CNDH kuko dufise igiturangagira gatatu n'ubuvugizi turavye article ya 6 y'itegeko ritugenga naho dufatira kugira ngo twiture nyene icubahiro mukuru w'igihugu twiture inzego yashizeho hariho parquet generale twiture ubushikiranganje bw'ubutungane kugira ngo bashishikare tubone yuko muri iki gihe cyo hafi abo bantu bapfunzwe abenshi muri bo bosohoka harabahejeje ibihano hari n'abandi bafise utwaha duto twotuma bagumayo igihe kinini maze basohotse bagende kwiteza imbere ikindi nuko nka CNDH twosaba leta kugira ngo mu mwanya uko igicumuro cyose gihanirwa gufungwa boshiraho amategeko yoshiraho ibindi bihano vyotuma umuntu akosheje amakosa mato ahanwe ivyo bihano mugabo yitahiriwe ntahanirwe ivyo bihano ari kuja gupfungwa no kwicara kandi akaba ariko aragaburirwa na budget ya leta ivyo rero zo bari vyiza bitwita travaux d'intérêt général zigiyeho zo bari vyiza cyane bikwiye guca rero mu itegeko ryoshirwaho n'igihugu twebwe rero nka CNDH turamaze gukora ibituraba no kugerageza kuza turagendera abo bafunzwe twira turayuko agateka kabo kubahirijwe hanyuma tukavugana nabo hanyuma tukaraba yuko abo bafunzwe canke abo baciriwe imanza ivyo ari byo byose baguma ari bene wacu twaramaze gushiraho inyigisho turamaze kugira amaseminaire atari make kuvyerekeye aba bashinga amateka batowe abajejwe intwaro abacamanza ababuranira abandi aba OPG n'aba bakora muri ubushikiranganje bw'ubutungane kugira ngo ikamere nabo muri societe civile kugira ngo turusheho kwigira hamwe ingene twogwanya ibi bintu byo gupfungira abantu bidaciye mu mategeko canke ibi byo kugumiza y'abantu kandi barahejeje ibihano bumva rero ni kivi ca twese si kivi ca CNDH gusa hanyuma CNDH rero irakorana neza n'abajejwe kugwanya gukingira aya mabi ukuvuga batwitaho muri chaîne pénale kugira ngo tukinge hakiri kare kuko igikuru mu gihugu suko amufata umuntu bwihano nguce uhana ariko ushoboye kumwigisha ntagwe muri ayo makosa byo bari vyiza gusumvya
tukabikora twisunze rero amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu kuko arabitwemerera kugira ngo agateka kazina muntu kubahirizwe hanyuma kandi abajejwe gufata ingingo z'ubutungane bazifate bisunze amategeko. Hanyuma rero twebwe muri CNDH turatera umwete abo bashinzwe ubutungane kugira ngo boye kugumiza abantu ngaho batarabacira imanza canke babarekure mu gihe imanza zimaze gucibwa bamaze guheza n'ibihano byabo. Yamara rero hariho bimwe bitadushimisha nuko hari amadosiye amwe mu butungane ateba. Hari amadosiye ateba. Cyo ni kimwe. Hariho abantu usanga baraciriwe imanza bakezwa ariko ugasanga babaye baragumayo iyindi minsi. Ivyo navyo ntibidushimisha cyane kandi baba barahejeje ibihano. Ikindi kitadushimisha ni izi ntambara n'izi nduru zo mu matongo zibandanya. Twiyumvira yuko leta yari kwiye gushiraho ni politike y'amatongo ndagacishemwo na politike yo kwigisha abantu kuvyara ku rugero kuko usanga kenshi izo ntambara ziva ku kuntu abantu bariko baragwirirana. Ikindi kitadushimisha ni gihe umuntu akoze icaha abanyagihugu bagaca bamwifatira bo nyene bakamwihanira. Ivyo ntibidushimisha kuko bamuhana bakamuhana nabi bakamuhana ibirengeye icaha yari yakoze. Ivyo turabifise ko ivyo twigeze kubona. Ikindi kitadushimisha nuko iyo turavye mu mashure basanga abana muri classe bararengeye uko igitigiri c'abanyeshuri bariko bari muri iyo classe bigatuma rero abana batiga neza. Hari ibindi rero ibi vy'ibiciro bibandanije kuduga iyo ugiye ku isoko niho ubibona yuko ibiciro vyahindutse. Kare wari wasumisha envelope ntoya ubu no gutwara envelope nini ya kugira ngo ushobore kugaburira umuryango. Ikindi nuko kitubabaza iyo turiko turatembera mu mabarabara cyane cyane ibisagara aba bana bo kwibarabara babaye benshi basubiye kuba benshi. Twosaba leta yuko yogira ni politike yo kuraba kubasubiza mu mashure canke kuraba ibigo yosubira kubigishirizamwe kugira ngo batangure gutegura kazoza kabo keza kugira ngo hariho nibindi ariko reka ngeze no kuri ivyo. Ico gituma rero mu byo tumaze kuvuga byose kuri uyu munsi twagomba gusaba leta yuko yokora uko ishoboye kugira ngo ifate ingingo zishoboka mu kugira ngo aba bantu bahejeje bejejwe mu manza zabo n'aba bahejeje ibihano bashobore gutaha. Na cyane cyane aba bantu usanga bagwaye mu mutwe aba barakwiye kuvanwa mu maprizo bakajanwa mu masantre bovurirwamwo. Twasaba rero yuko leta yobandanya gushigikira ubwigenge bw'abacamanza kugira ngo abacamanza barusheho kugwanya ibiturire barusheho kugwanya impunity no kuvuga ibi by'umuntu yigenza uko ashaka ati ntawumpana. Hanyuma ivyo zotuma rero abacamanza bakora igikorwa cabo neza hanyuma kuko tubizigiye ko ari bo soko y'amahoro kandi ari bo soko y'iterambere rirama. Hanyuma leta yobandanya gushira mu ngiro amategeko agenga babandi batagira amatongo cyane cyane abo tuvugira ngaha n'abatwa kugira ngo nabo baronke amatongo yo kuba koko n'abarundi nk'abandi. Ikindi dusaba leta nuko yoraba ingene uburenganzira bw'aba bantu bafise ubumuga bafise sinzi ko no vyita nk'aba bantu banyamwema. Murazi yuko hari gihe bari babangamiwe cyane ariko turashima leta ko yafashe ingingo bigaturura. Hanyuma tugasaba leta ko yobandanya gushiraho aya mashure bigamwo bose ugasanga amashure y'abameze neza n'abafise ubumuga kanaka barigana kandi ukabona ko bimukira rimwe. Ni vyiza leta yobibandanya. Hanyuma kubera turiko turayisaba vyinshi twoca tuyisaba yuko iduza budget y'ubushikirangaje bujejwe indero
kugira ngo abe aribwo bushira mu ngiro ivyo zose turiko turasaba, maze urwaruka rwacu rugire rukurane indero y'akanovera keza. Hanyuma kindi tuyishimira ko yamaze gusinya ajya amasezerano mpuzamakungu, ariko yasigaye nayo nyene yoyiga ko ikazoyasinya. Hanyuma kandi leta turayishimira ko ikorana neza n'ishiramwe mpuzamakungu, ivyo zobandanya, ariko kandi yiyubahirije mu gateka kayo kubwigenge no kwikukira kwayo. Hariho rero ivyo twosaba abarundi, kuko vyose nitwo bisaba leta, n'abarundi twobasaba kugira ngo iyo habaye ikintu canke icaha kanaka birukire ubutungane, ntibihanire, kuko iyo bahanye bagahana bidakurikije amategeko barahana bagahana nabi. Hanyuma ikindi nuko abarundi ushishikara nyabuna kuja hamwe kugira ngo bubake societe iri hamwe, societe isabikanya, societe y'umutekano, societe y'amahoro. Twebwe rero nka CNDH turasavye yuko aba bantu duhora twumva bavuga ngo bahungabanya ubutunzi bw'igihugu, turabateye akamo bagarukirize ngaho kugira ngo ubutunzi bw'igihugu buje imbere, hanyuma duheze tworoherwe muri byinshi. Sinorangiza rero ntateye akamo aba bantu dukorana bimva makungu, nuko boshigikira leta y'u Burundi muri iyi mbono yayo, iyi mbona kazoza y'ibihumbi 2040 kwezi 2060, kugira ngo bashire mu ngiro ibi byavuye muri iyi declaration mpuzamakungu ijejwe agateka kazina muntu. Niho twobona bashitse kuri ryaterambere rirama. Twosaba rero aba bantu dukorana bava mu bihugu mpuzamakungu yuko bo shigikira cyane gose hari wacu CNDH, umugwi wacu CNDH mu bikorwa uri kurakora byo gukingira no gushira imbere agateka kazina muntu mu Burundi. Hanyuma rero twongeye mu gusozera rero kengurukire leta y'u Burundi ikora uko ishoboye kugira ngo umugwi wacu CNDH ukora ibishoboka byose, maze abarundi biyumve yuko agateka kabo kubahirijwe. Hanyuma muri aya makungu n'abandi bafasha uyu mugwi, bafasha n'igihugu, bashishikare kugira ngo bafashe Uburundi bwacu butera imbere, maze agateka k'umuntu kubahirizwe. Hariho akaririmbo dutanguye kuza turimenyereza kuririmba, ni votre dignité et notre dignité, no kuvuga ngo agateka kanyu niko gateka kacu. Ndabakengurukiye.